murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri umviriza nase kuvugisha kugira ntibamfate naho urashe nta umwanya munini mfise anarishaka kumva ko nkiriho siko no kumenya iyo uri navyo nyene nari ndabikeneye kuko numva mfise ibibazo vyinshi. umviriza shaho imana izobikora dusubire guhura. None ga John, ibintu bakwagiriza ko biteye ubwoba warabikoze? uyashanye ike n'ubishi jene mugende bikora gute ndagusavye ubonanye ko nyizera siko vyahavuye bigenda gute? Bekanye we misi yose ni potage ushobora guhindura ugafata ka omelette basi Naho nyene ongera ko uti potage au poisson. ego Umve ndayikunda ku buryo bwaho naho noyinywa kuva lundi gushika dimanche sinoduhigwa. hewe ndamaze kubibona kweli kuri poisson wewe wokwicira na brochette atari ya poisson nuraba Singeza agapoisson kirusaye nukuri nta kintu na kimwe emwe nukaguza nukuri kararyoshe asha hamahewe burya ndagufitiye inkuru ya vrai urazigene nkuti nkuru reka gushuha nyarutse ndagusavye ari sereke gushana ku nibisanzwe Yambarira. Biri gute? umva nagiye mbona burya ryari telefone isona ari ryari ijwi ryande ndagufinze John kwa John John nyine sheri wawe uko nyene utangaye niko natangaye iyo rero niyo nkuru ariko uvuga ngo ni bisanzwe yarutse ambwira nta birebire Yasha. twavuganye ari tekana oya shambira ndatekereje mbwira ngo ngwiki narakubwiye harikanye hapi nyene yarase kumbwira gusa ico yasavye nyuma yarasavye kumwizera arambwira ko bijya bintu atavyo yigeze akora shaka jewe nagumye ndakubwira ko ropfa nemeye ko John ari we yabikoze nagumye ndabikubarira nawe nyene shari yagumye asaba ndamwizera emwe yarandahindahiro z'isi yose iyo ziva zikagera aho nyene urumva wumva iki gashakanye Yatari Jewe ndamuzi neza ibyo bintu siwe yabikoze siwe vrema hana gato ntumbatse je waho ngeze sinkizi ivyo nemera n'ivyo ntemera gusa nyene numva ngo gipe n'abandi bariko baramufasha kwerekana ko yera yo ariko gitega mani Espérons ko bizoca. umutima wakuze imana imuhezagire cane imana imuhezagire ariko gari wowe wumva ari bisanzwe ko gipe yorondera gufasha John cyane gose ahubwo atabikoze iyo byo ntagahatse cy'abantu murantuhenze aho wowe nta kintu wumvamwo kubera iki yomufasha kandi azi neza yuko ari umusheri wanje yo wowe rero ntiwigeze umumenya ewe ibyo nta n'ibyo yibuka iyo hageze gufasha gipe kandi urumva ari wenyine ari kumwe n'abandi ari jewe sindi umwana w'amashera sindi umwana bahenda ivyo urazi ico vyanyeretse yuko gipe ataco vyigeze bimubwira kubona naramuhevye ngafatana na John shaka wapi Jesse nibaza ko ari uwo oya shari nico nyene bisigura ivyo bisigura ibintu vyinshi mugenzi nukuri gipe ntiyigeze ankunda na gato oya shaka reka guca wishamo ibintu byinshi none we gipe ntumuzi no ari ndagusavye ugezaho shaka wigerezaho warigeze gukunda umuntu vya vrai by'ukuri nukuri sinibaza yuko wofasha uwo bari kumwe wapi ono kanka ubu se confirme gipe ari kumwe na Queen uranyumvira yuko je vyimviro bakanye oya zemere canke ivyo bintu ndagusavye gipe ibyiwe vyarahinyutse rero ndabona yuko naho mwakundanye na gipe ntumuzi gipe ni wa muntu yo kwiheba kugira afashe abantu ego ndazi ko akundana y'imama nkuko mubivuga mwese gushika naho yaza gufasha le copain de son ex copine biciyehe ewe n'umumarayika urumva yego vrema nukuri n'umumarayika d'une certaine manière mumbazi jewe ndamuzi kabare cyane kuri izi abantu bose ubona arabagenzi yiwe je sinzi nigende umukubwira ari ndagusabye ureke kumupapeta umbwira gipe reka ninywera akagapotaje ibya gipe tuvyihoze please
mbega ye mu wowe wandondera ninde telefone aho yasomeye alo giti ndakumva wowe ntunyumva giti oya ndakumva mafo sa nkuru wiyumva gute no kuyumva gute ga mwana wa mama ko mbona ubwanwa bwafutse umunwa ubwopfuka umunwa gute kandi yashaho ufise imana reka shareka y'amasengesho yawe bibiri yavyaye none wowe aho kundemesha ugira utangure kuntuka reka giti nawe hasingitora n'agatiro ubuzi wa niki kuritora cyangwa urarasenga ngo ibyavuye mu matora bihinduke reka kuncurira giti ndakwisabye n'ukuri ntiwibaze ngo ushavuye wenyene reka kunyitanga mu manyama y'amana yawe imwe watwemeza ko kuru ariwe yatoranije byagendeye gute none ga giti none yari ntazagitinga oyaye oya nyumviriza ubu wanyemeje neza kw'Imana yakubwiye ko ari ko azotorwa ngarongore izindi yego ivyo ndavyemera narabivuze none ga giti none ewe sa wasenga Imana cyane wasenga Rusiferi oya nawe umviriza shagiti Ereka hora wumvirize eka bijya ntivyari ivyo yaramayeri nayo natoye kugira nemeza abantu ko botora kuru hajya waje ngaho ukavuga mu ndimi gose kuri kurabesha none ntibavyemeye iyo ntabigira kujya wibaza ko kuri yari gupfa yemeye kuyitoza urazi ingene kari ubwo mama mafoza ndakaze kandi rero kibabwa nayo nikeze kuri kuraswaganye oya Jesse menyerwa nategerezwa guhindura umukenyuro bimwe twari twamenyereye tubabwira byarashaje ntawo woba kituje inyuma yego mugabo ciwe wari kumbwiza ukuri kwatamana yari kubwiye ariko gagiti wewe kunzi kuva mvuka je mafoza ari bwigera ubona mvugana n'Imana nanjye nicyo cyari cyantaga sinumva ingene wadukanye Imana none ko ari umvuga ntiguhinyuze wumva ntari nabitoye iyo ubona ingene bunamika imitwe ngo ndiko ndabasengera bwabundura ciye ubwenge none aho kakidori watoye niko ariko rero ni kari gakwiye iyo tukaraba neza ikindi twokongeraho erega giti aya matora twarayatsinze nibajya basuma babaseruko batwiyivye bajya n'amashetani agenda ewe narinda vyiteze emwe ko bajya batonda uko oya ntibo bajya mugabo rero namwe mwarasamaye gute babagibanye murihe reka wo bimenya gute ko bakorera mu mwobo nk'amasiha abaseruko umve rero nta kurira ego wewe ndabukuranya abarengero aho usiyamirize ego none mwebwe muca mubarekera gutyo nyene kirazira hewe nari natanguye nuko kajya gashenzi kumumenyesha makuru kanyimye ijambo karinyi barakaguze ewe ajya hewe nabatindi hewe arahumba nukuri jewe mafoza tuzohigura n'ivyo bikashe by'abaseruko babika imbuto mbika imbeba Pardon chef Gatini. Narinzanye ivyo ni biki? Wewe nindaguhaye urusha rwo kwinjira muri ibiro yanje? mumbabarire. Ni ibi narinje gusinyisha. Mbe ninde ni secondo? Hewe upfa kwinjira nkwinjiye mu isoko. Pardon chef. Umva sohoka n'ingoga.
je nawe ntitungana kugira upfe kwinjira mu byanje ntakurekuye do mana ha usanga ari ukuvyahora ni mu ndindire muzombona yinjira nk'utashiwe lembesile ibi ntibibaho mvuga ngo mama cyangwa chef uko ushaka shasheri iyo nsanga ari uwundi niho twari kwihurira ko mwari kwihurira no shavuye nibiki ibintu byo ngaha byatangwe kundengera ariho ngishika c'est pas possible habaye iki nta kagahungu nimba ari condo muhuye turahuye mugabo tuvuganye no yakoze amakosa ngiye mbona mpagaze hejuru ngo aje gusigisha ibyasinyisha ivyo bintu nibiki je ndumiwe neza na neza yabizanye birimo amakosa none mama no ibaze gupfa kwinjira kwa gérante wa usine ataruhusha afise ivyo birabaho none ga mama washaka bigende gute yobanza gusaba uruhusha bien sûr je ntitungana umviriza usanga mwarimenyereye rero ubu bigiye guhinduka ubu suko Alice ngaho rero birakomeye biradukomeranye kabisa cyane mama umvirize ni sawa ubu ngiye gushiraho discipline kizire ko mwinjira ngaha nk'abinjiye mu isoko Alice mama ivyo mubibwirane mwese ndagusabye utekana sinumva ingene oya sishobora gutekana je siporo takagaye azanye n'ibintu by'akazi usaba urusha gute uti kubera ikatorusaba aha rero nta kiruta ikindi nawe namwirukanye rero ntubwire ko wamwirukanye je ndakubwiye ko ngiye kuzana discipline désormais uwunkeneye wese azosaba rendez-vous iminsi 3 imbere ivyo utavyumva cabanga bizorindira 3 jours mwene mundindire amategeko mashasha mugiye kuyabona vuba cyane mama kajagari yinjira nk'uwinjiye mu isoko kuko ni gukorerana equipe ibyo ntibyokunda mama ntibyokunda ibyo nibyanyu kumenya nimba mwemera ko ari jewe ndabatwara muzogendera ku mategeko yanje setu ingo wenyene mama bigusaba gukorana n'abandi ukabaha ijambo nabo we bindekera ibyo aho nitwirirwa turanaharira Alice ubu nije ndi kuri commande uri kuri commande mugabo kugira izindi tera imbere tubyishikana ko wenyene Ali vyihoze mwana s'il te plaît we mbwira gusa aho gico wandonderera nanje kubwira ko ndi bukuja muri congé prénatal kandi amategeko avuga ko unsubirira aho condo wirukanye aho gwari waratevye ikonje vraiment n'uburenganzira bwawe il faut que tu te reposes akuzukuru kanje kavuke kameze neza katarushe we fati konje nta ngorane uzogusigarira nawe nzobiraba hageze Igo kumega ndibikura kandi nje kugusanga bro Bengi nivyo bintu bikubunze ko nibiki. Ndashaka kwirumvira. Ubanza undeke ahantu kuri misazi guruka nende ko ndabona muri akanya. Oya vraiment je naye ndosaga pose rero nawe ruhuka nawe dutera inkubiki. Oya reka ngo abavye. Ibi bintu nabiye kijana cyo tuvugana. Turabe nyene mbe nibiki waje gukorera kuri ba. Nivyakazi canke bibire muri mu bindi byo wawe. Yego vy'amafamily ya mani ndikunda kompleta mani basabye stage de formation yanje ma. Hari ntegerezo ko ndabirungitse. Oya nawe reka guhatarisha ibintu. Kutuza formule n'ivyo byo gutwara umunsi wose. Oya faut pas exagérer. Reka shaka kwineka ivyo navyo utahura reka. Igo jewe juste ndagusavye 10 minutes. Kuko story mfise on va. En tout cas tu vas pas regretter ko ataye umwanya. None kwin ijo kintu kidashobora kurindira n'igiki Nukurigo please jewe ndakwemereye ko umva tugaheza cyanyika nusubira no kumbona. Okay basi vuga uyaranje no kuri bibe birenterese. Umva tu vas pas regretter. Brigade toto no yo bayafunze. Mfishaki jamare igore ku burofa man. None nka brigade tota jemo gukora iki ngaha. Hazi. Sinje namuje mu nabona ari vyatari. Areka sha ivyo bintu. Okay basi ndahoze mbarira. Kandi umenye kwini ko jina kwa iminota 10. We umva umusigaranye tse. Ugumufini. Sawa sawa. Rwose je nkora ku mwana. Umva rero.
urazi ko namenye igituma akanyenyeri atakinyikoza vya vrai hego wereka kumbwira none wasanze ari kubera iki sha nukuri ntuvya gutwenga urazi ko bwira twumve Samora durant tout ce temps yamora ko yibaza ko jewe kwina aho ubona imbere yawe ko nkundana na ex wiwe gibe oya kwinirika oya ari nawe ntukumbeshe c'est sûr ibyo bintu babikuyiga kwira kanyenyeri none yibatse ko ziga mu mwana jiwaze vraiment umva narumiwe complètement sinumva hano byamwere ngo yiyumve ibintu nk'ivyo vraiment igo oya yarakubise sota kwira giponye ngira nanzi ko ari rusange hari abandi bakobwa ngira nzi ko ari kanyenyeri gusa yaba basi yarazi ko gipe mutavuga ni jambo na rimwe amajambo abiri atavuze kanyenyeri mu kanwa kiwe kwina n'ukuri uramubwira ko atari ibyo asha nakazi kazo hava kwiruka oya n'ukuri azoba mpoye ubusa vraiment gipe ndamwubaha nk'umu grand frère wanje point être nta n'ikindi vraiment mbe none n'umunyene bicara kwa kunye acha kunyina rengana kwa kunye fema wenda ubwe ijwi ryiwe ndaryumva rikavuga kuri telefone canke akinisha bebe naho ne turi muri umva nashaka kumbona ko turi muri pièce ya ugakwiye sha burya birabishe kubana n'umuntu mu nzima mutavugana ego ivyo vyihoze nje nawe nije nabimenya we ntavyo utaho utabibamo ndakurahiye yumvira hari igihe numva noturika nkarira deja sha bawe hana shaka uraziye n'ikimba bazayigo ninge natama n'umwanya basi ndamubwire ko gipari juste umukenze frère mwebwe isawa kanya ya iko wabonye ko yasino kutukura mu ntoki d'accord iko yanyumvise yatwumvise mbega hamwe yuba yabumvise zica bigenda gute mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca Rudagara na Big Jam n'ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi katuzihere kuri Yamuremye Rishari aba mu ntara ya Gitega muri komine Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati ikiyago ca Rudagara na Big Jam kirimo inyigisho nkoramutima atubwa mbere Rudagara akwiye gutahura ko iyo habaye amatora ubutsinzi atwarira bose ataravya amoko kanaka canke ngo ahengamire ku muryango wiwe ati ni intwaro yiwe usanga itarimwo utunenge ati Rudagara kubona yari yipfuza ko hojaho groupe WhatsApp ntivyari bibi ati kibintu ko ashaka ko yovugirwamwo amajambo ahengamira ku umwe gusa akamaramaza nuko kuntu Rudagara guma yita amazina y'ibikoko abo badasangiye umugwi ati bivyerekana ko akiciziziwe n'agatima k'amacakubiri akibagira ko intibagira itabana kandi ko ivyaramagera vyageruye ati yakwiye kuva ibuzimu akaja ibuntu ati nakarengo nta kwama haha nk'abande yarangije ahanura abantu bose bagifise agatima k'amacakubiri ko bova bavanurana ati kuko bazokwisanga barasigaye inyuma mu mbona kazoza y'igihugu. Uwini munywanyi yatwandikiye ni Gilbert nimubona ava muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga akaba ari umwigisha muri Ekofo Mbizi ya kabiri yagize ati dufatiye ku kiyago ca Rudagara na Big Jam nuko Rudagara yomenya ko umurongozi mwiza adutwarira neza twese ataravye nkunzi canke umugwa avamwo yabandanije agira ati turatera intege mu kibano kwa fisi imvugo inywanisha nka Big Jam ati ikindi nuko Rudagara yomenya ko umurongozi mwiza ari utunganiriza neza bose ataravye iki canke kiriya. Gerard Chimpaye nawe ava mu ntara ya Butanyerera muri komine Matongo muri zone ya Ngoro ariko no musaka batwumviriza mu gihugu ca Kenya yagize ati icigwa nkuye mu kiyago ca Rudagara na Big Jam nuko Rudagara yovi buzimu akaja ibuntu akavavanura nayo macakubiri amurimwo ati kuko ivyiyumviro nk'ivyo nta gaciro bigifise ati umutware mwiza aranira inyungu za bose atakuraba nkunzi ati wo mudasangiye umugwisi umwasi wawe ati ahubwo ni vyiza ko mwiyunga mukigira hamwe ibibazo bihanze akarere yarangije hanura abantu baciyumvira nka Rudagara nibamenye ko amase ya kera atagiho mu rutaro. Undi munywanyi yatwandikiye nini y'ubuntu filme ava ibururi mu kivuruga yagize ati kubganje numvise ikiyago ca Rudagara na Big Jam no hanura abantu bose bafise ivyiyumviro nk'ivya Rudagara ko bo kwikebuka bakamenya ko atarukiza ruzokwigera ruva mu macakubiri atahubwo bitesha n'agaciro umuntu kuko iyo urongoye abantu kagomba guciramwo nkunzi nibikorohera kuko umugwi uba ukumiriye nabo ntabari impene ucisha ugomba ati nabo bashobora kugutesha ntushike naho wari gushika ati vyongeye nabo musangiye umugwi bose nibashobora
bashobora kugushigikira mu mafuti ati nkuko twumva Big Jam nawe adashigikiye ivyo vyiyumviro vya Rudagara ati birashoboka rero hakaba hari n'abandi benshi bitari kumwe. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Vianney Ndikumana ava mu ntara ya Burunga ku mutumba wa Gihinga yagize ati ikiganiro ca Big Jam na Rudagara kinyigishije ko kuba umutware atari ugutwarira bamwe abandi ukabareka ati kuko n'ubundi bawatowe n'abene gihugu bose ati nico gituma ubu ukwiye gutwarira bose kuneza ya bose ati rero umuntu yotahura ko kuba umutware ari ukwitaho ineza y'abene gihugu ukanabatunganiriza ibibazo vyabo utisunze ngo ni mwene wanyu canke ivyo uhabwa ati kubw'ivyo nosaba ko ufise ako gatima ko gutwarira bamwe abandi akabareka ko yohagarika akitaho ineza y'abamutoye gutyo dutera imbere duteza imbere n'igihugu cacu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega umukoresha afise inyifato nk'iyo ya Gakima uwo muhanura gute? Ndasubiramwo, mbega umukoresha afise inyifato nk'iyo ya Gakima uwo muhanura gute? Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza ni mutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukwirikana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 923 muri go rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho mu ndwi izokurikira. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.